reka tubashimire mwese mwashimye kudukurikirana. Iyi ni Indundi TV, twama turi kumwe namwe ndetse namwebwe mwaratweretse yuko umudukunda. Ni kiganiro Monday Superstars, twama tubazanira amakuru aba yavuzwe muri iyi ndwi, amakuru aba yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi y'abaririmbyi batandukanye, aho tuheza tukababwira bimwe n'ibindi bivanye nuko tuba twabibonye. Reka ndaguha ikaze wowe udahengeshanya kudukurikirana. Adijo kuri mikro. Basaba gusubira kwiyabona kuri page yabo ngo kuko ngo bahuye n'umugizi wa nabi arabatwara iyo page yabo. Ni Empire Avenue isanzwe irongowe na Satbi mu kababaro kenshi yanditse amajambo agira nti turi akababaro kenshi ko kumenyesha yuko page Empire yahuye n'ikibazo. Hari abantu baje bashaka konona ibyo twubatse barabitwara, ariko ngo nta kibazo, ivyo dufise ko bihawe n'Imana n'abantu n'ibindi bizoza. Rero tubasavye umukunzi wa Empire Avenue nico kimwe n'abakunzi b'umuziki Ndundi, aho urikora sabone kuri page yabo nshasha, aho ni mu gihe basanze yuko batagifise ububasha bwo kugira ico bakoze kuri iyo page. Aranavuga yuko umuntu wese ashaka gukora ico kibi nuko ngo atari ko aragikorera Satbi, ahubwo ariko aratuma umuziki w'u Burundi udatera imbere, ngo kuko ngo iyo lebo ngo iri ngaho ngo kugira ifashe abaririmbyi benshi, ngo abaririmbyi baciyeho n'abandi bazoza bose bazokuraho ubumenyi. Tubibutse rero yuko Empire ubu hasigayemwo umuririmbyi Bernice Ego na Satbi, ni mu gihe hariho Clementine Kivi, ni gihe hariyo Miserika, ni gihe hariyo Benturo. Mugabo ubu batakibarizwayo. Mu majambo ya Satbi avuga yuko ubu vuba ngo bagiye kuraba abandi bana bafata kugira babakomeze babafashe nkuko bagiye barafasha abandi. Wibaza yuko umuntu yoba yakoze ico kintu cyo kwibaza yuko akomesheje Satbi, naho nyene yuko ataba yagize nabi. Umuntu aba adashaka iterambere mu muziki Ndundi, wewe ushaka kumubwiriki ngaha muri commentaire gira ico tubwiye. Ikintu twabonye muri iyi ndwi nuko abaririmbyi bacu bari banyotewe cyane ibiteramo narijya mu gihugu, amakaraoke canke amakoncert yari mengo yahagarikijwe. Abaririmbyi bari banyotewe cyane stage. Ibyo twabibonye itariki 25 Ingoba. Abaririmbyi bari bitabiriye igiteramo ca Mutima twenga na Mutima show. Aho rero hari abaririmbyi batandukanye, tuvuga Estanisha niho yari yibereye, Olege, Arnovici ndetse na Vishu. N'abaririmbyi berekanye yuko bafise gukorera hamwe, bintu tutari duheruka mu gisagara ca Bujumbura. Abaririmbyi gukorera hamwe, urabona ko iyo bakoreye hamwe bazana umusaruro mwiza. Abantu benshi bari bitabiriye ico giteramo, benshi bari bishimye gukorana nawe kuri uwo munsi, kuko urumva yuko byari ibintu bitoroshe cyane, byari ibintu bitoroshe bishobora guhuza comedien, bishobora guhuza n'abaririmbyi batandukanye. Kuri uwo munsi ibyari ibintu biryoshe. Mutima la comedien byaranse yuko yihangana, aho yerekanye umunezero wiwe afisanzwe amufitiye Estanishe kuri stage. Yarahagurutse wenyene amusanga kuri stage, aramuha amafaranga nkuko muriko murabibona ngaho. Ivyo rero ni bimwe vyerekana yuko iyo abaririmbyi bashize hamwe, iyo abanyabuhinga batandukanye bakoreye hamwe, bituma bizana umusaruro. Tubibutse yuko iyo show ya Mutima la comedien ngo izoza iraba karenga rimwe mu mwaka kugira aryohere abakunzi biwiwe cyane cyane. Ni Mutima la comedien. Warayibonye iyo show, gira akajambo umubwiye Mutima la comedien ngaha muri commentaire. Yacu isa nk'irangiza ni Isanganiro Award. Benshi bari barindiranye igishika kumenya ati ninde agiye gutahukana iki kibanza. Ni ku ncuro yabo igira 10. Iryo naryo rikaba rihiganwa ritegurwa na radio televiziyo Isanganiro ku mwaka. Tugenda turamenya abaririmbyi bagiye batahukana iryo higanwa. Ryatangiye gutahukana Rarijo ubugira kabiri, Yoya Jamal ubugira gatatu, Mukombozi and John Spox
na Vestine mu nyuma Bernice de Bell Eden Banga Double J abo n'abaririmbyi bamaze gutahukana iryo higanwa rya Isanganiro Award. Ninde agiye kwitwara ku ncuro igira 10 aho hari mu higanwa Estanish Emerson hamwe na Bface Victorious Team hama na Etoile du Centre yo yaciye ikuramwo akarenge ku ndirimbo yabo gufosinga hama haca hasigara abantu 9 Mbidata na Tetero Merli na Kiriku na We Love Music. Abo nibo hari hasigaye kumenya ninde agiye gutahukana iryo higanwa ngo haburana babiri hagatsinda umwe. Bface ku ndirimbo yiwe Kora niwe yaciye atahukana ako gashimwe nawe akabari umurapere agira kabiri inyuma ya Mukombozi indirimbo ya hip hop itowe ubu naho haciye hatogwa Kora. Kubwa Bface ngo iryo higanwa yararikeneye kuva kera ngo kuva mu mwaka wa 2016 iryo higanwa yashaka kuritahukana mugabo ngubwo nyene ivy'Imana idateguye ugumurindiriye mu 2022 urabona ko ariho aciye atahukana iryo higanwa. Akajambo kamwe kuri Bface na rijya tubona umengo muri kino gihe ibintu by'ama competition ariko aravyorohereza ariko araronkwa ubushimwe butandukanye. Ni Bface ku ndirimbo yiwe Kora izoca ivuzwa umwaka wose kuri Isanganiro ndetse n'ubundi bushimwe bataba bashima kuvuga ivyo tukaba twaravyibiwe akabanga n'abaririmbyi bagiye batwara Isanganiro ngo hari ibindi baronka badaheza bavugire hajya muri publique mugabo biheza bikabashikira. Reka tumukeze Bface gira nawe icumubwiye ngaha muri commentaire. Tubashimire mwese mwafasha akanya ko kudukurikirana kiganiro Monday Superstars mwama mugikurikirana ku munsi wa mbere isaha 2 iyo bitagoranye mugabo niyo byagoranye kiratinda nyene kibashikira. Reka tubifurize amahoro ngahi wanyu ngo gukunda uzo mukunde ngo burya ngo gukundwa ngo nivyo biba bigoye nayo ngo gukunda ngo biroroshe ironse ugukunda rero urazoca umukunda. Iyi ni Indundi TV reka ndakwifurize amahoro n'umutekano.